Taarifa inayonisababisha mimi kuchukua microphone za Sten TV worldwide na kupaza sauti yangu ni inkuru y'umurinzi KIRIKOU ndirimbo yiwe IBISUSU yarimbanye n'umurinzi Double J. Nimba wibuka neza indirimbo novuga neza kimaze amezi 3 iri ku rubuga rwiwe rwa YouTube, aho indirimbo yasohotse. Nimba wibuka neza, nimba ntibagiye, nimba atarakantu nanyoye, indirimbo novuga neza ko yasohotse itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Iyo ndirimbo rero kuva tanguye gusohoka, kuva isohokeye ikaba yavugishije benshi, mukaba ari indirimbo yakunzwe cyane na cyane mu bana. Urazi neza ikintu gikunzwe n'abana ko kiba kiri hiti kuko hari hose aguma kiririmba. IBISUSU rero novuga ko ari imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane, zaririmbwe cyane mu Burundi, mu muziki w'u Burundi mu mwaka w'2022, aho iyo ndirimbo IBISUSU yagiye ivugwa ko amajambo menshi, ko yagiwe ikorerwa ko ibintu bigiye bitandukanye na cyane ku batemera umuziki mwiza, yuko ari indirimbo yoba yaragiyemo ibintu by'amapost boost, ibintu z'ibiki n'ibiki bitatahuritse kuri bamwe banka umuziki w'umuntu kanaka. Ariko kubwanje icyo nshaka kuvuga nuko ari umuziki wari wateguriwe inzira nziza, nuko ari umuziki novuga neza ko wakozwe neza, ukaririmbwa neza. Ivyo bashatse kuririmba bakaba babiririmbye babifitiye urutonde, biri ku murongo umeze neza. Ngo ngomba kuvuga iki, ngo ngomba gushikiriza iki kuri mwebwe muhaye mudukurikirana. Indirimbo IBISUSU iza yamaze gukwiza 1million w'amaviewers muri uyu mwanya tuvugana, 1million view mu Burundi. Ari mu baririmvyi bake cyane badakwira na 10 bo bakwijije kino kintu, bo bashikanye zeno miliyoni z'amaviewers, aho benshi iyo bazishikanye mbere ngira banararana n'ibirato. Ariko turabona no kuri uyu muririmvyi KIRIKOU nawe nyene umunezero ni mwinshi cyane, aho yashoboye kucyasimbira ku rubuga rwe rwa Facebook no kwandika ano majambo akwirikira avuga #IBISUSU 1million viewers Burundi worldwide, acashirako n'akamenyetso k'indege kerekana neza yuko wanapanda kuingine level zaidi ya ile waliokuwa nayo. IBISUSU imaze kwiza 1 amaze kwandika IBISUSU 1million viewers Burundi worldwide, yaciye yandika amajambo munsi akwirikira iryo jambo avuga: murakoze cyane gutera iteka abana ba Birman, mubandanye kudufata mu kuboko, gahunda yacu nukurokora umuziki ndundi. Tunywera he? Cyashira kakabaza tunywera he? Musi ntiyibagiye gushimira na cyane abashoboye gushira ukuboko muri iyo ndirimbo IBISUSU. Turavuga ku ruhande rw'aba producer no ku ruhande rw'aba director, niwe yashoboye gushimira cyane X-Factor, The Sound Mind, na John Ella director yakoze iyo ndirimbo. Ntiyibagiye kubashimira na cyane mu kuvuga ati mwarakoze ku gikorwa cyiza mwashoboye gukora. Abashabiki nabo batirengagije iyo post, bagize ibintu byinshi bashobora kuvuga. Turavuga nka Keve OG, Jesus, Trick on the Game, hakaba n'abandi bashoboye kwandika FT Dan P, Frank bashoboye kwandika hey musisimamishe endeleeni maana na TZ munasikika sana, you must fight, wanapenda kazi zenu, love from TZ. Aho cyashirako n'ababendera y'igihugu cya Tanzania. Kaba n'undi yitwa Tindo Steven Nishimwe yashoboye kwandika ati congratulation, gusa reka kuba ucurenza ko akantu ko gusuzugura ababitangiye imbere, mwebwe murokora mu biki, iyo ushimira abayiravye ntivyaba bikwiye, ni bimwe DJ Pole yavuga. Nawo urumva ntibabidaba kumwe, ntibabitahora kumwe. Ndabona yarose na reply nyinshi, aho yashoboye kuronka reply zigera kuri 3. Yashoboye kwishurwa n'umwe yitwa Kwizera, aho yashoboye kwandika ati karindire uzoraba ukuntu kazoba nkifu y'imijira, iyo 1million ituma ureka kwitwa KIRIKOU wewe. Cyo ni kibazo yashoboye kubaza, aho hari ubundi yashiye yandika munsi avuga ati sema seka. Yashoboye kwandika avuga ati ramba kwijambo mugenzi, ndumva umufana w'umutima kuko uvuze ijambo ryiza. Iyo ni nyisho yashoboye kwandikwa kugira bishure Steven Nishimwe, naho nabandi babandanije bandika ibigiye bitandukanye, aho hari Red B Best iteriteka, boom boom another fire, we are behind you, respect. Hakaba n'abandi Riz Bienvenue ndabakeje. Iyo ni indirimbo ya mbere ikorewe mu Burundi atamunyamahanga arimwo, ikwije 1 million, urasumbije Fizo ndabemeye vijana zetu. Gusa uyu muntu yashoboye kwihenda mu kwandika
si indirimbo ya mbere, ndakwibutse neza ko ari indirimbo nyinshi zimaze gukorerwa mu Burundi, harimo iya Adojo Sana ari kumwe na Big Fizzo. Yarashoboye nayo nyene gukwiza umuliyoni, ari indirimbo ikozwe ngaha nyene mu Burundi. Hari n'indirimbo nyinshi zakorewe ngaha mu Burundi, indirimbo z'aba MC number 1 hariya nazo nyene zarakwije 1million. Aho gusa wihenze gato yari correction kuri iryo jambo warushoboye kuvuga. Turabandanya na commentaire uwitamye garso, congratulations to you my big bro, gusa ntavyo kunywa twebwe dukeneye uwundi muzigo wa rah. Benshi bagiye bandika ko congratulations nizo commentaire nyinshi ndiko ndabona, aho hari wundi yanditse Big Ben Ken 1 million sepe dushaka 3 million kandi mu mezi 3 gusa, Big Man Boy forever. Aya bakunzi nabo ni menshi gusa ndabibutsa neza muduteye intege mukashigikira umuziki w'u Burundi, ko byose ivyifuzo byanyu ivyifuzo byacu ari byo gushikana umuziki w'u Burundi kure ku yindi ntambwe ishoboka, na cyane tukawumenyesha amakungu. Abakunzi b'umuziki, abakunzi ba Kirikou, abakunzi ba Double J, mubandanye gushigikira runo gwaruka mu gukora partage, na cyane ku bikorwa baba bariko barakora. Turabona ko ari urwaruka ruriko ruraza neza kandi ruriko ruraza rubikora uko muba mubishaka. Rero ntimubace intege, mubandanye kubashigikira kugira babandanye baduza idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Sten Pro More in the Michael.